le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend Marina we sangwa isabukuru y'ubutungane n'amahoro. Aha nyene muri diocese nkuru ya Gitega. Wagira ngo ni hehe? Mayo makuru. Ku nshuro ya gatatu isabukuru y'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru yacu ya Gitega. Izobera muri paroisse ya Gitongo, komine Mutaho, intara ya Gitega. Kandi nkuko vyama bigenda hewe kazoba karyo keza ukwibuka igendango ya nyine icubahiro Musenyeri Yohakimu Ruhuna n'abandi barundi bagiye barahitanwa ubwicanyi butandukanye. Uyu munsi nk'uwo twari tuwukeneye kubera uravye ibihe igihugu cacu cagiye kiracamwo ingene abarundi twasharikanye gushika naho twakana ubuzima. Oya ni byiza ko tugaruka imbere y'umukama tugafukama tugasaba imbabazi no hagati yacu tukazisabana tukigira inama ngo kabe kabishe twagiye turacamwo nikazi gasubire kuvugwa mu gihugu cacu. Suko none wowe uri hafi y'integuro y'urwo rubanza ibirori vy'uwo munsi bizoba bitunganijwe gute? Ibirori vyo kwibuka isabukuru y'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru ya Gitega bizoba kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo. Ivyo birori kadutangwa n'urugendo rw'amahoro ruzotangura isaha 2:30 zo mu gatondo ruhera ku ruzi mu Barazi rugendo rugana ingoro y'Imana ya paroisse Gitongo aho mwongere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega nyine icubahiro Bonaventure Nahimana azohereza inkuka ya misa izotangura isaha 4:30 zo mu gatondo. Nevene yo gusabira urwo rubanza ikaba izotangura kw'igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani irangira kugandwa ukwezi kw'icenda. Bakristu mwebwe mujeje intwaro kaze duhimbaze isabukuru y'ubutungane n'amahoro ku civugo ca diocese kigira kiti dukundire Yesu Kristu atunywanishe nawe dushobore kurekuranira no gusubiza hamwe.